Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye imbonesha kure hejuru TV aherereye. Turabahaye kaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye vy'isi bari ku migabane ya kure nka Aziya, Australia, Ubureya hamwe na Amerika. Turabakengurukiye cane ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezako. Abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika yaba mu buseruko, mu bumanuko, mu burengero canke mu buraruko, namwe turabahaye kaze. Abari mu Burundi mwese turazi ko hari ico gitigiri kinini c'abadukurikira, namwe turabakengurukiye cane kandi turabahaye kaze. Turi ku mugoroba kuri uyu wa gatanu kw'igenekerezo rya 22 Munyonyo 2024, aho tubazaniye amakuru haza kuvugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Turaza kwibanda mu gateka kazira muntu, muri politike n'umutekano, tuze kwibanda kandi no kubutungane. Mu ngingo nkuru rero tuza kwibanda ko muri aya makuru mwese tubatumiriye kumviriza, bibonye kuri titre iranga aya makuru. Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu ahejeje guhakwa, kugirirwa nabi no gupfa. Benshi bati isanganya riratangaje ndetse n'isanganya rya politike. Isanganya rikaba ryabereye ku ishure Reliere i Bujumbura, aho Patrick Nkurunziza yaragiye gutora abana biwe ari nk'igihe c'isaha 7:10 hagati mw'ibarabara. Turaza kubabwira ivyabereyemwo. Ibihe bitoroshe vya politike mu gihe Burundi buriko burinjira mu gihe c'amatora, ngo vyoba bibandanya, ariko kandi ngo vyoba bitanguye no kwibonekeza ko CNDD-FDD idashaka utavuga rumwe nayo muri ayo matora kugira ngo bahiganwe. Ivyo rero ababivuga bakaba bashimikiye ku kirabana nuko CNL yoba yaracitsemwo ibice bibiri. Tukaza rero kubigaruka ko byose mwumvirize ingene Patrick Nkurunziza aherejeje kurokoka, ariko kandi tukaza kugaruka kukungene Patrick Nkurunziza ariko agerageza gufatanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi. N'uturero turahari, ariko kandi ese turibaziye iki kibazo: CNDD-FDD yandayishimira ndi kuri yo yoshobora kwemera ihiganwa ry'ukuri? Turaza kubirabira hamwe. Niyo nkuru ya mbere tuza kubagezaho ku buryo burambuye. Nayo mu Kayanza, umukozi wa banki yaciriwe gufungwa imyaka 5 yagirizwa gutuka umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe. Uwo nta wundi ni Jacques Ntakirutimana, yashengejwe na sentare nkuru y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Ni mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa kabiri. Umukozi w'ibanki BGF yagirizwa rero gusuzugura umuryango mukuru w'igihugu. Uwo rero akaba yagirizwa yaburanye rero ahakana ivyo yagirizwa vyose, ariko yemera ko yavuze nk'abandi bose ku ngorane rusange igihugu kirimwo kiracamwo bigoye abenegihugu. Mu magambo rero yoba yarashikirije uwo mugabo w'imyaka 36, bivuga ko yoba ngo yaragizwa gutuka umukuru w'igihugu n'umukenyezi we. Tukaza kubigaruka ko muri aya makuru, ntuze kubicikwa. Nayo rero mu Cibitoke hari abifuza kumenya iyo umugenzi wabo Karibwami Mapesa agwariye. Izo nkuru zose mu kanya gatoyi n'ingingo imwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyo ni imbonesha kure ya Hejuru TV. Ese iri ryoba ari isanganya canke n'ubutumwa? Hoba hari umugambi wo kugirira nabi Patrick Nkurunziza arongoye Sahwanya Frodebu? Hari isanganya ritangaje ryashigiye Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu kuri uyu wa gatanu w'indwi iheze. Iryo sanganya rikaba ryabaye inyuma y'iminsi 2 gusa Patrick Nkurunziza avuye i Zanzibar mu gihugu ca Tanzania mu nama yamuhuje na bagenzi we arimwo Agathon Rwasa na Kepha Niyibizi barongoye imigambwe CNL na Codebu. Mu gihe rero biboneka ko Patrick Nkurunziza ariko agerageze kubaka urunani rukomeye rwohiganwa na CNDD-FDD muri 2025, munasigara yibaza nimba ari isanganya risanzwe canke ubutumwa bwo kugabisha Patrick Nkurunziza. Iryo sanganya uko ryagenze no gukurikira. Iri sanganya ryabereye ku ishure Reliere i Bujumbura, aho Patrick Nkurunziza yaragiye gutora abana biwe. Hari nk'isaha 7:10 mu gihe Patrick Nkurunziza ariko telefona umugenzi, abona imodoka ije imutumbereye, ituma umukono wayo ishika igonga imodoka yiwe. Bamwe mu babonye iryo sanganya rero bakaba bavuze ko babonye umengo wagonze imodoka ya Patrick yabikoze n'impaka. Umwe mu begereye Patrick Nkurunziza we akaba yatubwiye ko ako kanya Patrick yibajije ko ubwiwe buheze, aranesezera uwo bari bariko baravugana kuri telefone ati ukumva napfuye urabivuga ko nagunzwe n'impaka. Imana yarakinze uwo munsi Patrick Nkurunziza ntaco yabaye.
iri sanganya ribaye mu gihe Uburundi buriko burinjira mu gihe c'amatora. Umugambwe CNDD-FDD usa n'uwudakeneye guhiganwa n'umugambwe n'umwe ukomeye. Amatwi adusumira ivyigwa vyakozwe n'iperereza mu gihugu cose muri 2023 vyerekanye ko CNDD-FDD yemeye ihiganwa ry'ukuri itoshobora gutsinda amatora. Muri ivyo vyigwa abakozi b'iperereza bakaba basanze n'abanywanyi ba CNDD-FDD batari bake batoyitora kubera ubuzima butoroshe barimwo. Ikindi rero giherutse gutera ubwoba ubutegetsi n'ingene bwasanze abanyagihugu badashaka kwiyandikisha amatora, mbere usanga abanywanyi ba CNDD-FDD ari bo bonyene badakeneye kwiyandikisha, ariho haca hategurwa iterabwoba n'ibihano bidasanzwe ku badashaka kwiyandikisha. Umukeba akomeye CNDD-FDD ibona ko bahanganye ni CNL ya Agathon Rwasa kuva mu ntango z'uno mwaka, n'ubutegetsi rero bwarakoze ibishoboka byose kugira umugambwe ntushobore kwitegurira amatora ya 2025 babubuza gushiraho inzego zawo hisunzwe itunganywa rishasha ry'intara mu Burundi. Byarangiye umugambwe ubutegetsi bubatse Agathon Rwasa. Kugeza ubu rero ubutegetsi buguma bucunze inzira zose Agathon Rwasa yohava akoresha agashobora gushira umugambwe wiwe mwihiganwa ya 2025. Muri iyo nzira rero harimwo gucunga imigambwe yohava yemera gukorana urunani na CNL ya Agathon Rwasa. Patrick Nkurunziza rero ariko agerageza gufatanya batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko muri Mukakara umwaka uheze umugambwe Sahwanya Frodebu waratoye Patrick Nkurunziza nk'umukuru wawo mushasha. Patrick Nkurunziza yasubiriye Pierre Claver Nahimana yasa n'uwasize umugambwe wa Melchior Ndadaye mu kwaha kwa CNDD-FDD. Patrick Nkurunziza rero yagarukanye ijwi ry'umugambwe ku bibazo bihanze igihugu, maze afatanya na Leon Ngendakumana yarasigaye ari wenyene yumvikana ku izina rya Frodebu. Ku itariki y'icenda kwezi kwa 11 uyu mwaka turimo, Patrick na muganga Jean Minani barasinye itangazo i Nairobi muri Kenya, aho bemeje ko Sahwanya Frodebu na Frodebu nyakuri zisubije hamwe. Yabaye intambwe rero yerekana ko Patrick Nkurunziza yifuza gusubiza hamwe abiyonkoye kuri Sahwanya Frodebu. Mu ndwi rero yakurikiye, Patrick Nkurunziza yavuzwe mu ihuriro ryabereye mu izinga rya Zanzibar muri Tanzania, aho mu bo bahuriyemwo harimwo Agathon Rwasa arongoye CNL itemewe na leta, na Ndayishimiye na Kefa Niyibizi urongoye Codebu yahoze yitwa Frodebu nyakuri. Mu nyandiko rero zakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi haravuzwe ko hariho harubaka urunani rw'abatavuga rumwe na CNDD-FDD mu matora ya 2025. Abitavye iyo nama ntaco rero bavuze ku vyo baganiriye canke bashitseko. None CNDD-FDD ya Ndayishimiye na Ndikuriyo yoshobora kwemera ihiganwa ry'ukuri? Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi witwa ko wagiye mu ishamba kurwanira demokarasi, witwa ko wagwanye kugira ugarukanira rya Perezida Melchior Ndadaye. Igihe c'igipimo kitabesha kirageze. CNDD-FDD ya Ndayishimiye na Ndikuriyo izokwemera ko umugambwe Melchior Ndadaye usubira kwiyubaka ukagira igihagararo watakaje kuva Perezida Ndadaye agandaguwe. Mu mvugo yayo CNDD-FDD ituka Perezida Buyoya uwo none Perezida Ndayishimiye azoshobora gutunganya amatora bamwihiganwa ry'ukuri nk'uko Perezida Buyoya yabikoze mu 1993. Mu yandi majambo CNDD-FDD yo yoshobora kwemera uwundi Ndadaye ko aboneka, haba mu gukora amategeko agenga amatora, haba gushiraho seni izohagararira amatora, haba mu kugena abagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo ica urubanza rw'amatora. Byose ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaravyikoranye ku rugero ruboneka ko idakeneye ihiganwa ry'ukuri, ko idakeneye bagarikizi b'urukino bigenga. Muri 2020 CNDD-FDD yarerekanye ubusuma bukomeye iranka, nuko haza inderetsi zigenga. Hari na raporo yasohotse yemeza ko Agathon Rwasa yoba yari yatsinze n'amatora. None hari uwogera ikizigizi kuko yoreka kwiba muri 2025. Amatora yo bibwa mu buryo bwinshi. Hari kubuza abahiganwa kwitunganya mu mwidegemvyo, hari intonde z'abatora zitari zo, hari ukurabuza n'iyamamazo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hari ukubuza ko habaho inderetsi nyazo z'amatora, hari ukubuza abamenyesha makuru gukora neza akazi kabo ku munsi w'amatora, hari ubusuma ku munsi w'amatora, hari ugusohora ibiharuro bitari vyo, hari gukoresha inzego z'amatora zitigenga. Koko ivyo byose CNDD-FDD isanzwe ibikoresha mu kurondera kubaka urunani rukomeye rwahiganwa na CNDD-FDD. Patrick Nkurunziza ariko afata izindi nzira zitoroshe, ni inzira rero ishobora no kumutwara n'ubuzima, ariko kandi n'umugabo aboneye
kera mu bihe bikomeye. Isanganya rero ryo mu ndwi iheze rirashobora kuba ari isanganya risanzwe nk'uko bushobora kuba ari n'ubutumwa bwo kugabisha Patrick Nkurunziza. Ico twokwizigira atakwihenda na gutoya nuko atamatoza y'ukuri azobaho kuri iryo sanganya. Mu yindi nkuru mu Kayanza, umukozi wa banki yaciriwe gufungwa imyaka 3 yagirizwa gutuka umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe. Jacques Ntakirutimana yashengejwe na sentare nkuru y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi mu rubanza rw'ikibiraho rwo kuri wa kabiri. Umukozi w'ibanki BGF, Banque de Gestion et de Financement, yagirizwa gusuzugura umuryango w'umukuru w'igihugu. Yagirizwa rero akaba yaburanye akana ivyo yagirizwa vyose, ariko yemera ko yavuze nk'abandi bose ku ngorane rusangi igihugu kirimwo kiracamwo. Ivyo umugabo w'imyaka 36 yari yahaniwe vyabaye mu hoteli iri ku mugwa mukuru wa Kayanza ku munsi wa gatandatu uheze. Umugabo rero yafashwe bukeye bwaho nkuko bivugwa n'icayeho c'umushikirizamanza Jacques Ntakirutimana, yafatiye mu gahanga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi wa Angeline Ndayishimiye. Nk'uko umushikirizamanza bivuga, Ntakirutimana yavuze ko ataco Perezida Neva ariko arakora kugira ngo akosore ingorane zibonekeza ubu. Yagirizwa kandi ko yoba yavuze ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arangwa no gukoresha ikimenyane n'akamwana wa mama. Ahari amasezerano y'umuryango wiwe cane cane abana biwe. Uwo yagirizwa kandi yagirijwe kwifatira mu gahanga umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ko akoresha mu bitaro vyiwe abaganga n'abaforoma atabumenye canke ubushobozi bafise. Hafi bose rero bakaba bava mu muryango wiwe. Angeline Ndayishimiye rero afise ibitaro vyigenga aho umukuru w'igihugu yavukiye mu Kibimba muri komine Giheta mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Jacques Ntakirutimana akaba yemeye ko yavuze gusa ku ngorane rusangi igihugu kiriko kiracamwo muri iki gihe, akabishimika ku vy'uko abandi rero bagize umurwi yarimwo nabo bonyene bagize uwo mwihwezo nyene. Yarasengeye ati nta mugambi nari mfise wo gucafuza ishusho y'umuryango w'umukuru w'igihugu. Umushikirizamanza wa Repubulika akaba yasavye ko acirirwa imyaka 5 ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 50. Sentare rero ikaba yafashe ico gihano nyene. Abanyagihugu benshi bo ku mugwa mukuru w'intara no mu micungaro rero bakaba baraje no gukwirakwira urwo rubanza. Bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi dukesha inkuru bakavuga ko ari akarenganyo katagira izina. Ibintu Jacques Ntakirutimana yaciriwe ku rubanza bikaba ari ukuri rimwe na rimwe vyemerwa n'umukuru w'igihugu bwiwe, niko rero aba benegihugu bibukije. Umuburanyi rero nta wumufasha kuburana yari afise, cafise n'abagiwe kunguruza ingingo y'umucamanza. Mu Cibitoke bifuza kumenya iyo mugenzi wabo Karibwami Mapesa agwariye. Iyo mugabo yitwa Karibwami Mapesa ni Umurundi rero akagira n'ubwenegihugu bw'Abanyamerika, asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahora ni murwizatunga akomeye, afise amazu na sitasiyo z'igitoro mu Burundi. Amakuru twari turonse avuga ko Mapesa yaje mu Burundi muri Munyonyo, icari kimuzanye harimo kuraba amazu yariko arubakishaho ageze. Iba rero yasanze uwo yatumye kumwubakishiriza yaramubeshe, ahubwo rero asanga we yaratunze ivyiwe yakuye mu mafaranga ya Mapesa. Niho rero Mateso yumvira ko yokwitwarira ngo agaruze ivyiwe. Guhera ngaho Karibwami Mapesa yafashwe n'ingwara itangaje, aravyimba umubiri wose. Uwo rero yakatangiye no kubora. Ku mafoto y'iki gihe Mapesa arateye ubwoba, niwo kubahuka no kuzicisha ku rubuga. Mapesa rero yarivuje mu bitaro bitandukanye, barabura ingwara n'imwe afise, ko kwibaza ko yokwivuza mu Kirundi ariko naho nyene vyaranze. Mateso rero akaba ageze habi cane. Amakuru dufise aravuga ko ejo haheze komiseri w'igipolisi mu Cibitoke yarashitse aho Mapesa yaragwariye ku muhana wa Cibitoke. Abonye uko Mapesa ameze, komiseri yaciye ahagarika bamurwaje aja kubafunga. Komiseri ntiyumva ingene umuntu yagwara akaremba gutyo kose ariko kagumizwa mu muhana. Mapesa rero ntawuzi ibitaro yoba yaramujanyemwo. Abagenzi ba Karibwami Mapesa rero barifuza kumenya agwariye. Amatelefone yiwe ntariko arakora, na bamwe bari bamugwaje baratswe telefone. Abo bagenzi rero bakaba basaba komiseri ko yobabwira ibitaro Mapesa arimwo kugira bamukurikirane. Banavuga ko Mapesa ari
ari mu kibazo gikomeye c'uburyo kubera mu mwaka amaze yivuza mu Burundi amafaranga yamuheranye, ivyiwe vyose yaragurishije kugira yivuze, barifuza ko n'abagenzi babishoboye bomugarukirako, banasaba ko n'abasenzi bofasha amapesa. Abagenzi rero b'amapesa bakaba bavuga ko ata muryango w'amapesa bazi mu Burundi. Se yoba yivukana zimwe mu nshuti zoba ziri muri Malawi na Australia, mukenyezi rero bahoze bubakanye nawe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, womenya rero kabiri ibwami mapesa agwariye ngo yoheze akagira n'ico amenyesha, ariko nawe ufise n'amakuru bivanye n'uko imbonesha kure ikurikirwa n'abantu benshi, urashobora gushira muri commentaire niba hari ivyo buzi aho amapesa yoba agwariye. Mu kinyamakuru Agaseke kigaruka ku nkuru zitandukanye kivuga ko kenshi iyo umukoresha ahinduriye ibikorwa umukozi atavyiteguye canke batayazi usanga ata musaruro bitanga. Vyashikirijwe n'umwigisha muri kaminuza, umushakashatsi akaba n'umuhinga mu gukinga ibiza n'isibe, Atanaze Nkunzimana mu cigwa yatanze kuri wa 20 Munyonyo 2024 ku munsi ugira kabiri w'inama igira gatandatu ihuza imirwi ijejwe ibiganiro mu vy'akazi yo mu karere k'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa muri Afurika. Atanaze Nkunzimana akaba yamenyesheje ko ibiganiro hagati y'umukozi n'umukoresha bifasha cane mu gutorera inyishu y'impinduka ziba mu kazi, akavuga ko n'ihindagurika ry'ibihe rigira uruhara runini mu guhungabanya akazi n'abakozi, ubuzima bw'abantu no muri rusange. Kubw'ivyo rero uwo muhinga rero akaba amenyesha kandi ko kugira ngo habe iterambere rifatiye ku bidukikije, umwe wese afise uruhara ntangere mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ibiza n'isibe kugira ngo habe ubutunzi budahungabanya ibidukikije. Ivyo rero bikaba biva no mu biyago bidakumira bitunganywa kugira umwe wese yumve uruhara afise. Umushakashatsi Atanaze Nkunzimana akemeza kandi ko iyo hatabaye biyago hagati y'abakozi n'abakoresha usanga ata musaruro biriko biratanga, cane cane umukoresha ahinduriye ibikorwa umukozi atamugishije inama ngo bayage. Se mwari muzi ko hatabaye ibiyago hashobora no kononekara vyinshi? Saha iwanyu umukozi yoba ayaga n'umukoresha? Tushikiriza muri commentaire. Naha tunahereje n'amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho muri uyu mugoroba. Turi kuwa gatanu ku itariki ya 22 kwezi ni Munyonyo 2024. Imana ibahezagire.